Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. N'umwanya w'ayandi makuru agezweho muri uyu mugoroba, turi ku itariki ya 19 Ruheshi 2024. Muri aya makuru tubazaniye inkuru idasanzwe, abantu benshi turayibonye turumirwa. Natwe kuri imbonesha kure ya Hejuru TV ntitwocikwa no kuyibasangiza kugira ngo menye ibiriko biraba muri uyu mugoroba. Mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akoze ikintu kidasanzwe, ariko ku mbuga zigiye zitandukanye cane cane kuri Twitter niwe ariko aragarukwako. Bob Rugurika we ku rubuga rwe rwa Twitter yanditse agira ati kugira ngo umenye aho Burundi bugeze ubu, ibirori vyo guserebura ko Evariste Ndayishimiye yahejeje imyaka 4 arongoye Burundi, Perezida Ndayishimiye yahaye inyama abategetsi bose akorera mu biro vy'umukuru w'igihugu. Buri umwe wese akaba yahawe ikiro kimwe c'inyama. Izo nyama rero zikaba zaratanzwe na communauté y'abayisilamu mu gihugu c'u Burundi. Gusa Varisito Ndayishimiye akabandanya yirata ku Barundi ko atunze cane, mu gihe abandi benshi bari mu mwiheburo n'agahinda bivanye nuko babayeho nabi. Muri aya makuru muraza kumviriza ivyo tuza kubagezaho. N'ubutumwa rero watanze inyama zatanzwe n'umukuru w'igihugu yahaye abakora mu biro vy'umukuru w'igihugu, babateguza ko hari agakemanyi bagenewe n'umukuru w'igihugu. N'ubutumwa rero butangaje nkuko uza kubukurikira muri aya makuru turaza kubinyuramwo. Nuze gucikwa rero n'ico kiro kimwe c'inyama. Inkuru yacu rwose twayibateguriye kandi mukaza kuyikurikira ku buryo bw'idonido. Mu yandi makuru tuza kubagezaho, mukuru w'inama nkenguzamateka Manuel Sinzohagera avuga ko ishirahamwe rijejwe kuvuza abakozi ba leta rikwiye kwitwarirwa mu butungane ku caha bakorera abanywanyi baryo mu kwanka kubavuza kandi inyama rikabakata amahera buri kwezi. Kubwiwe ntatahura ingene iryo shirahamwe rimaze imyaka 44 rivutse ngo ntirishobore no kuvuza abagwayi abanywanyi baryo. Rero akaba yarabishikirije ku munsi weje kwigenekereza 18 Ruheshi 2024 mu nama nkenguzamateka. Ivyo navyo tukaza kubigarukako ku buryo burambuye. Turaza kandi kugaruka ku mafaranga ava muri Artemis na Minusca ngatigera aboneka muyo leta iba yategekanije gukoresha. Izo nkuru zose mu kanya nimwemwe ukwayo. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Reka dutangurire kuri iyi nkuru y'ikiro kimwe c'inyama buri mukozi wese akora mu biro vy'umukuru w'igihugu yoba yahawe. Bob Rugurika yavyanditse ko ariko reka tubanyuriremwo ibiri mu butumwa abo bakozi bose boba bahawe imbere yo kuja gufata izo nyama. N'ubutumwa rero butangura bugira buti ndagize bwakeye bubahwa mwese, umwe wese mwiteka n'icubahiro Imana yamuhaye. Nifuza kubamenyesha ko hariho akaganuke umukoresha yabategekanirije, ariko kubera katarara kandi bigoye kukarungikira abari kure, dusavye ko abari hafi mwotaha mukajanye, abatahari nabo baraserukirwa n'abahari. Mwo kwigora mukarindira ku isaha 10:30 abari mu karere mube muregerana aya masaha nyene tubabwiriye. Muza gutonda harya hubatswe ngo hazobe restaurant kwa Ntare Rushatsi. Kugira bize kugenda neza, tubasabye ko mwokubahiriza ayo masaha tubahaye. Menya neza utaza kuhaba ntibamubikira kandi ntibamuringikira, umwe wese arishikira. Murakoze. CSAAG akaba ariyo yatanze ubwo butumwa. Akaba ari n'ubundi rero bwaje bubukurikira bugira buti ndavuganye n'abariko barabitegura, twumvikanye ko uwo turi hafi yandikira message conseil H Philippe akaba arimwo na nimero ya telefone yiwe akamubwira izina ry'uwo atumwe iyo mutorera. Ngo menya neza nanone ko ntibishobora kurara kubera ntibibikika, uwubura uwatuma ntihagere ico azobaza ejo. Ca kabiri, umwe wese aza kuronka ikiro kimwe c'inyama kugira bose bashikirwe. Ica gatatu, kumvo z'isuku uronse wese atera atahana kugira lebeho zigume ziri propre, ntihagire uza kubikira mu biro uwo yatoreye.
uwufatwa abirenze ko arabihanirwa. Abajejwe isuku n'abajejwe umutekano baze kudufasha kuvyubahiriza. Mugire umunsi mwiza, murakoze. CSAG akaba ari we yatanze ubwo ubutumwa twari tubanyuriramo kugira ngo mumenye ingene abakozi bose mu biro vy'umukuru w'igihugu boba bahawe ikiro kimwe c'akanyama kugira ngo baje kwitegurira umunsi w'ejo guserebura imyaka 4 iheze umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye arongoye u Burundi. N'akamaramaza bamwe bati umukuru w'igihugu aho agejeje ibintu vyoba bikomeye cyane, ariko kandi Bob Rugurika we yatanze ayo makuru anarenza ko video yerekana umukuru w'igihugu n'ubundi ariko aravuga ko ibintu iwe bimeze neza ko afise ibigaga vyuzuye. N'akamaramaza mu gihe abarundi rero boba bafise inzara ikomeye cane kandi bafise imyidogo mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Tubandanye rero n'ayandi makuru twabateguriye nk'uko twabibagejejeho ku buryo bw'idonido. Umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera bavuga ko ishirahamwe rijejwe kuvuza abakozi ba leta ni mituelle fonction publique rikwiye kwitwarirwa mu butungane ku caha bakorera abanywanyi baryo mu kwanga kubavuza kandi ryama ribakata amahera buri kwezi. Kubwiwe ntatahura ingene iryo shirahamwe rimaze imyaka 44 rivutse ntirishobore kuvuza abanywanyi baryo. Ibi rero yabishikirije ku munsi w'ejo igenekerezo rya 18/2024 mu nama nkenguzamateka. Ku munsi w'ejo igenekerezo rya 18 Ruheshi 2024 inama nkenguzamateka yakoranye rero irongowe na Emmanuel Sinzohagera asanzwe ariwe yirongoye. Ni mu gihe bari bafise abatumire batatu aribo ubushikiranganje Ridwine Baradahana ajejwe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, hari Marie Chantal Nijimbere ajejwe ubushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro hamwe na Imelda Sabushimika arongoye ubushikiranganje bwo gufatana mu nda imibano n'iterambere ridakumira. Mu bibazo byabajijwe n'abakenguzamateka haragarutse ikibazo kirangwa mu ishirahamwe mutuelle de la fonction publique rijejwe kuvuza abakozi ba leta aho ritakivuza abanywanyi b'iryo shirahamwe kandi bama babakata amahera buri kwezi. Aho mbere umukuru w'inama nkenguzamateka yagaragaje akababaro afise kubona ishirahamwe ryo kuvuza abakozi ba leta mutuelle de la fonction publique ridacitaho abanywanyi baryo. Emmanuel Sinzohagera akaba yagize ati nyakubahwa mushikiranganje, birababaje kubona ishirahamwe mutuelle de la fonction publique ritagishobora kuvuza abanywanyi baryo kandi mwama mubakata amahera buri kwezi. Dukwiye kwitwarira ishirahamwe mutuelle kubona bakora ica nk'ico. Iyaba vyokunda ko baduhitamwo nta mutuelle nojamwo. Mu nyishu z'umushikiranganje Meride yaratanze umuco ko hariko harakorwa utwigoro twinshi kugira ibibazo biri mu mutuelle de la fonction publique bafatikanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kugira kuvuza abakozi ba leta bitorerwe umuti urama. Umukuru w'inama nkenguzamateka akaba yataranyuzwe n'inyishu zatanzwe n'umushikiranganje wo gufatana mu nda Imelda Sabushimike aho yamubajije ati nyakubahwa mushikiranganje, tudahendanye ndazi na wewe ntiwivuriza kuri mituelle. Ishirahamwe mutuelle de la fonction publique ryatanguye gukora mu mwaka w'1980 gushika umunsi rero rikaba rikwije imyaka 44 rivutse, ariko rikaba ridashobora kwitaho no gukora ku neza abanywanyi baryo kandi rirakata amahera buri kwezi. Ikindi kandi abashinga amateka nabo reka tugere ku vyabo ngo kubera amafaranga ava muri Artemis na Minusca atigera aboneka mu yo leta iba yategekanije gukoresha. Niko umushinga amateka Bikeke Pascal yoba yarabajije. Mu nteguro y'amafaranga leta izokoresha uno mwaka, umushinga amateka Bikeke Pascal yarabajije igituma misi yose hama hagaragara ko hitezwe amafaranga ane miliyaridi 3 avuye mu ntego z'abasirikare b'abarundi bahurikiye muri Artemis na Minusca, ariko bikarangira amafaranga atabonetse mu yakoreshejwe canke execution. Muri iryo koraniro ry'abashinga amateka aho kwigenekezo rya 13 ukwezi kwa gatandatu 2024 umushinga amateka Bikeke yarashikirije kandi amakenga afise ku mafaranga akoreshwa n'ubuserukizi bw'igihugu c'u Burundi mu bihugu bitandukanye mu
gihe hariya ama ambasade yakoresha amafaranga y'umurengera. Aha Gikeke yatanze akarero ka ambasade y'u Burundi muri Tanzania ikoresha amafaranga arenga miliyaridi zitatu, mu gihe ambasade y'u Burundi Geneve ikoresha miliyoni amajana ane zirenga ko gato. Gikeke Pascal yagize ati kubera ko ambasade y'i Dar es Salaam ikoresha amafaranga menshi kurusha ambasade y'i Buraya i Geneve. Ngo kwishura ico kibazo ca mbere, Audace Niyonzima umushikiranganji w'ubutunzi nta muco ukwiye yatanze, yavuze ko amafaranga bayitwaze muri Artemis na MINUSCA akoreshwa mu gukura ibikoresho by'abasirikare kugura ibikoresho by'abasirikare bari muri izo nteko. Ni ishuri rero yatangaje cyane kuko leta y'u Burundi atabikoresho yigera igurira abasirikare bahurikiye muri izo nteko, kuko n'ibikoresho bafise iyo bari bikozwe buri kwezi. Ibyo bigaragaza ko ayo mafaranga ava muri Artemis na MINUSCA yamanyuzwa n'abategetsi bo hejuru mu gihugu. Nayo rero ku kibazo cya kabiri, umushikiranganji yavuze ko bisaba yuko yosubira kuraba ivya ambasade y'u Burundi muri Tanzania yo barategekanije gukora, kuko ama ambasade adafise ibikorwa bimwe. Rero bigaragaza ko iyo nteguro y'amafaranga leta izokoresha no mwaka irimwo n'utunenge twinshi, hari na VVA vyatumye ishikanwa mu nama nshingamateka aracerewe. Irabandanya rero gutera ikibazo kandi inavugisha abantu benshi batandukanye, nk'uko rero n'ubundi ivyo bibazo vyama vyibonekeza mu nama nshingamateka bigera no kuri bije Burundi buzokoresha mu mwaka ugiye kuza wa 2024-2025. Reka duhereze kuri aya makuru yanditswe n'ikinyamakuru Bonesha kivuga ku nkuru nazo zigiye zitandukanye, ariko banditse ko mu gisata c'amagara y'abantu barabagabishije ko bagiye guhagarika akazi abakozi bahurikiye muri sendika SNAPA mu gisata co gutororokanya amaraso CNTS. Bamenyesha ko rero bagiye guhagarika akazi kuva ku igenekezo rya 26 Ruheshi 2024. Paterne Muhirwa avuga ku izina ry'abari muri ico kigo c'igihugu kijejwe gutororokanya amaraso, kuyapima no kuyatanga mu bitaro bitandukanye CNTS bahurikiye muri iyo sendika. Avuga ko iyo ngingo yafashwe kubera abakozi bo muri iyo sendika bataboherewe amapete nk'abandi bakozi. Muhirwa akabandanya amenyesha ko agaragaza akababaro bafise kuko kugeza ubu batarahembwa umushahara mu kwezi kwa gatanu, bakaba bageze mu kwa gatandatu nako kuriko kurarangira. Akavuga ko rero amatariki bazoba bahagaritse akazi bizononekara ntibaze babibazwe, kandi ko iryo hagarikwa ry'akazi ritagira igihe rizohagararira, ngo ni greve à durée indéterminée mu rurimi rw'igifaransa, niko rero bavyita. Rero hari abandi bavuga ko bamwe bashima abandi bakavuga ko bari mu ruhombo. Imiduga isanura ibarabara muri yo iboneka ku ibarabara ry'icenda Mutakura Gikoma, kandi yaho bita kuri Dorosare. Imwe mu miduga riri bomora azoca ibarabara, iyindi yori ibivu, n'ibindi bisigarira vy'ivyapomowe kugira ryagurwe. Igihugu rero mu micungararo ariko harabera ibikorwa muri zone c'ibitoke komine Ntahangwa. Barashima ivyo bikorwa, babona ko amasanganya yahora aterwa nuko ibarabara rimeze nabi azogabanuka, no kwiyunguruza rero hakoreshejwe iryo barabara vyorohe. Bagasaba rero ivyo bikorwa ko bitohagararira hagati nk'uko vyagiye biraba muri kahise. Nubwo biri uko, abandi bemeza ko bariko bagira uruhombo bitumwe n'inyubako zabo zabomoye, ariko haragurwa ahazoca iryo barabara. Hari byinshi bigiye bitandukanye kandi byatangajwe n'umuhinga wo muri Parsem, ko harafashwe ingingo abanyagihugu rero batagishijwe inama. Ishamwe rihamagarira abarundi guca urwego no guhindura ingendo kugira bashike iterambere rirama. Parsem rirababazwa no kubona indongozi zidakora ku neza abanyagihugu n'igihugu. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru rero kuri uyu wa gatatu, Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe akavuga ko muri imyaka 4 iheze umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye arongoye Burundi hagiye harafatwa ingingo ziraba abanyagihugu batagishijwe inama. Arongoye Parsem akamenyesha kandi ko indongozi nyinshi mu gihugu ntiziyumvira ineza y'igihugu kubera igiturire, nayo abanyagihugu rero begezwa inyuma, ibituma rero hatungwa
akagwi k'abantu bamwe. Ku bijanye rero n'inyubako za leta, Ndikumana akavuga ko hari ibikorwa remezo bitarama kubera amasoko aba yatanzwe nabi, bikanatuma kandi abaja mu nzego baba batabishoboye. Naha duhereje amakuru twari twabateguriye muri uyu mwanya, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi tuza kubagezaho. Imana ibahezagire.